Kw'igenekerezo rya mbere Nzero no mwaka, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO n'umuryango wiwe hamwe n'abajejwe amabanga atandukanye mu ntara ya Makamba baragiranye inama n'urwaruka ruhurikiye mw'Ishirahamwe Intwari Makamba Initiative. Baganiriye ahanini ivyerekeye iterambere mu vy'imibano n'ubutunzi muri iyo ntara. Urwo rwaruka rwaje ruva mu makomine yose yo mu ntara ya Makamba. Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO n'abajejwe amabanga atandukanye muri iyo ntara bihwereje hamwe ibijanye n'intambwe urwo rwaruka ruteyeko mu vyo gukomeza imico n'akaranga hamwe n'inyigisho zo gukunda igihugu. Urwo rwaruka ruriko ruritegurira kwinjira icese inyubakwa zitandukanye zubatswe mu ntara ya Makamba. Umukuru w'Inama Nkenguzamateka yaboneyeho akaryo ko kwifuriza urwo rwaruka umwaka mwiza w'2020 ko wobabera uw'imigisha no gushigikira ihangiro bihaye. Nyakwubahwa Ndikuriyo yashikirije ko iryo shirahamwe rifise ihangiro ryo guhimiriza urwaruka kwijukira ibikorwa vy'iterambere na rirya arirwo kazoza ku Burundi bw'ejo. Ati intumbero niyo gutororokanya urwaruka rushika 5,000 rutegurwe kugira ngo rwitegurire kazoza rwongere rugire uruhara ruhambaye mu iterambere ry'intara ya Makamba n'iry'igihugu. Yarakengurukiye cane abajejwe igisata c'indero muri iyo ntara kukugene bitayeho indero y'urwaruka na cane ko ari urufunguruzo rwo gushikira iterambere. Ukeneye yuko urumva kwinjira mu mubiri igihe cyose dukoresherizwa inyubako zo kubaka ntara twaba twereka abarundi n'amakungu ko dushobora gutanga intambwe nshasha mu iterambere cyane tugomba gutera imbere rero kubakoreza kujambo bagakura bafise uwo mutima wo gukunda ibikorwa uwo mutima wo gukunda igihugu dukeneye hano dushimire abantu turakeneye abana bishyize muri guhindura ibikorwa y'umwana. Inyuma y'umutaga wo kw'igenekerezo rya kabiri Nzero no mwaka, mu kiganiro c'ikibiriraho caciye kw'iradiyo Eagle Sport FM Makamba, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO yarahaye impanuro zitandukanye abene gihugu yongera arishura ku myitwarariko yabo. Yabahimirije guhindura ingendo no kugira imbono ya kazoza kugira ngo bashikire iterambere rirama. Yagarutse cane ku bijanye no gushinga imigambi yo kwiteza imbere, gukingira imico n'imigenzo y'igihugu, gushinga amakoperative, kongereza amasaha y'akazi, gutanga amatagisi n'amakori, kurwanya igiturire, gukingira ibidukikije, kugabanya imvyaro n'ibindi.